Yes, bon, Madame Joe. Hariyo mu YouTube hamwe nashaka kwa d'abord ndakwereke. Warambwiye yuko umukunda cyane gose. Reka ndamurabe iyo surprise yo mu YouTube. YouTube mwese ko ndabakunda b'abarundi bi. Aya yewe. Anaga shako. Okay. So, get ready to play and I'll show you. Okay. Abayutubere mwese ndabakunda sinzi umutubera mbwa hari abayutubere bandyohera vraiment bantwaye ubwenge ariko mwese ndabakunda mukora ibiganiro vyiza narabavuze n'amazina mwese muravyibuka ari ikiganiro nigeze kubavuga ko mwese ndavuga amazina yanyu uyu muyutubere ndarindira ndakeneye yuko bakunzi bawe muhira media ndabizi yuko la plupart ya benshi bakurikirana ikiganiro n'abarundi kandi muribuka mu kiganiro ca mbere twagize na Madame Jo yarambwiye yuko hari umutubera wa mbere afana gose umutubera nawe se uyundi nikoresha umwanya ndakeneye umwanya no musi yagendeye abazungu namubonye nguye ndaba nga iki kiganiro ni cuno musi raba kimaze amasaha 13 ni kiganiro kimaze amasaha 13 ariko abayo karabaye sikabura abazungu. Okay, ndakeneye d'abord ko tuyaga d'abord kuri aya matitre abari bakunda kwandika kuri Wakalai TV. Aya matitre ngo ngo yo basanze bagwaye sida inyuma yo gukundana umwanya ngo subira utwenge koresha umwanya na wa muzungu barasubiye guhura ngo mama ngo Kersi ngo ubusambanyi iki kintu mukivuze kwiki amaterme kandi ugasanga kenshi ibintu baba banditse nibijyanye n'ibyo baba bavuze kenshi ni ngo badakubashoke justement birashoka umuntu ngo basanze bagwaye sida tuza kuraba aba bantu bagwaye sida d'abord ni bande tuba atabo bantu mana yanjewe bagenda kuraba mugabo mu nyuma ikiganiro caryoshe ucuvuga ati abantu baraduhenze babapimye gute barafise ibipimisho tubapima se mugabo tuba twamaze kukibona caturyoheye cadutwengeje nukuri Wakalai TV ni waka ndayemera iradutwenza vraiment iragira ibiganiro iravumbura abantu turatwenga iraduha morale bakoresha umwanya yarahinduye aga strategy ko atagikubitwa ni kubera iki yarahebwe gukubitwa muri iyi minsi ngira sigera no singufu icyaterura ibyuma umunsi umwe tuzomuzana tugire interview nakoresha umwanya kuko narabonye neza yuko Madame Jo vraiment aramufana gose akoresha umwanya nta kiganiro gisohoka kuri Wakalai TV takoresha umwanya agenda atakibonye nivyo biganiro vya mbere ndako arantenze we birengeje ko sijanje nyene n'abantu bose n'abana muri Canada yo yasivye clotire hoho naratwenze ndahwera ndapfa nukuri koresha umwanya rakora tuyaga kuri kwanza mbega nukuri koresha umwanya komera umenye yuko abarundi bose bari muri Canada iryo zina koresha umwanya rirazwi ushaka kugenda ku murundi umunsi umwe uzofate microphone ugenda urahura no murundi aturazi umuntu yitwa koresha umwanya bose ikintu cambere bazobanza gutwenga ati ndamuzi vraiment n'umukozi mwiza turamuteye intege nakomeze tuzanira amashow yiwe turakunda kujya show ukoresha umwanya show zawe ziratwica gose komera yarose n'umujournaliste mushasha oyu ni Kersi akarandi gakobwa nashaka ko tuvugana abavuga n'agasazi akaresha kandi kahora kagwana na kashumanya amakofi bamba bahitse bagwaye Kersi nakoresha umwanya bapfika mu bisanzwe en fait muri iki kiganiro koresha umwanya ari mu rukundo koresha umwanya kuba ari mu rukundo umukobwa akunda yaramwase ndamwe yitwa nde asigara mu journaliste mugana nawe nyasiga akora muri Wakalai mubonye wa mukunzi wakoresha umwanya Gima ngo nimba atari adawa adasa nimba rinde mama we yitwa gute ndabonye Orege ngo nawe nyene baramufunze mu misi Orega ari mugasho ariko Madame Jo je ndababazwa na biga bintu vraiment bakorera aba artiste ndababazwa gose ati gute ugiye kuraba statistiques za Orege sivyo ukaraba na statistiques za Natasha en fait Orege ari musi ya Natasha
kuko orege bamuzira yuko baba bashaka kugira igiteramo kuko iyo kuraba ibintu bamupfungiye ibintu réellement vraiment byari ibintu bisanzwe ko yari karagira publicité ya show yategerezwa kuba sibyo ariko ugiye kuraba ibintu Natasha akora ibintu biri live Natasha akora ibintu biri live rero jewe bikababaza kuko narabonye na post kuri Simbiza aba artiste benshi baraposte je orege ariko baravuga uti vraiment muko muramuzira ikintu gisanzwe kandi ari ikintu cyo muri entertainment en fait media c'est quoi media ni nk'indi monde ariko iri virtuel kandi muri iyo monde umuntu wari wese ashobora kujija bon itakeneye ça veut dire quoi ça veut dire nimba tuvuga nka wewe ushoboye guposta ikintu je ntagikunze j'ai le droit de te critiquer nta kibazo mais j'ai pas le droit de venir kugufata nkagupfungisha quand même bon jewe wanje ntaco ntuzenya nta bintu vyinshi nobivugako ego normalement twebwe turerekana ibiki turaba artiste kandi ntituba twarasiguye umwuga wacu urumva abaorege abaririmbyi barafise ukuntu bataka kugira ntuzenya ba capture attention ku bantu of course barafise ukuntu bataka bakataka nk'ikintu gituma abantu bose bacagira ngo yo entrepa batunzwe n'iki n'amavyose yeah of course hari rero barenza ugasanga ico kintu nikijanye n'imico y'ikirundi cyangwa imico y'ikindi kintu normalement orege narabonye ikintu ya poste ariko aracyohora abapatiri acyohora ababikira ababikira nabo nyene egari ababikira bari muri chambre ugasanga n'abafana ba orege rero n'abapatiri iyo urukura present ikintu ntugire ngo bigarukira muri jeunesse cyangwa bigarukira iki bariya bose akazi kabo n'umupatiri yahejeje gusengesha abantu no kwigisha ubutumwa bwiza abantu ashitse muhira araruhuka akavuga ati reka ndabutuntu turiko turarengana ico gihe hari umupatiri ntuzenya ari umufana wa orege rero abonye ariko aramucyohora nkakurya biramutusha bikamubabaza urumva rero orege niwe wo gutira attention akavuga ati mbega public yanje ni yahe abafana banje nabaye mugabo amenye ko bari mu rwego rwose no mu bapatiri barahari no mu babikira hari abantu benshi bakunda orege no mu donc mu bantu bose rero yikora ara créer nk'ibi nk'amabeze gutyo onye il ne faut pas qu'on crée amabeze trop agressif il faut qu'on crée beze mugabo zita agressive genre comedy basi ikindi kintu mugabo agiye kwa aggressa naho bajya abantu bacamwitwarira barafise uburenganzira bwo kumwitwarira ati yes but twishe rero nibo bakwiye kumenya ukuntu bakiriya amabeze iyo babikeneye ego ugiye kuraba en fait ahantu magaze ni le fait de voir buzz umuririmbyi Natasha ashobora gucreya na buzz orege ashobora gucreya en fait navuga ko biri kuri same size nta na gato bon sinzi ko nagushira mw'indirimbo ya Natasha oya ndakwereke reka nisigure ego nubona beze ya orege aratatse umuntu mugabo Natasha beze we byose bigaruka kuri we arivuga arituka arashobora meme no kujana ari gusa umva bigaruka kuri Natasha ntashobora kwitwarira contre Natasha mugabo iyo watatse undi muntu arafite uburenganzira bwo kwitwarira rero no hanura abaririmbyi nibiyatake nka Natasha bashaka baje mwibarabara bari gusa umva ni Natasha yataka Natasha c'est pas Natasha yataka wewe c'est pas Natasha yataka kuko Natasha ntiyataka undi muntu ari yataka wenyene tukamubona yagiye kunywa amazi ya toilette ntafituzi undi mwanya yatumiye abantu ngo nibaze ngo bamufyete mu kwaha undi mwanya yagize ibiki umva ni Natasha yataka c'est pas Natasha yataka abandi bantu c'est ça la différence ya orege nawe yataka abandi bantu none nk'uyu wowe yitwa wetu nawe wetu uyu yitwa wetu we nta problème nimwe yataka Imana umva afise affaire n'Imana it's the same no afise affaire n'Imana na orege azira kuba yataka imico n'akaraga y'igihugu wetu yatatse Yesu ariko yatatse ababikira n'abapatire abantu physique baboneka mu maso bakagaragara yes of course na Yesu yaraciye ku isi Yesu ni Imana izomufata umutego mu rudahera wetu ni problème c'est ça la punition ariko orege yatatse umuntu ahari umuntu ahari nawe afise uburenganzira bwo kumwihanira
aca aja kumwitwarira les artistes mugabo bon, sindamusabiye ugiye kuraba nk'ubu. agasho gusa ndiko ndabwira aba artiste ndabahanura ivyo bakora byose bashiremo intelligence nyinshi ego Yeah. bon mu mico y'ikirundi ariko sindamusabiye agasho vraiment namba baramufunze of course aho nyene baramurenganije. nari nkeneye ko dushika ahubwo bakeneye amaformation mubonye Gusa- batanguye gukora ibintu birenze leta irakwiye gukora equipe Yeah. ikibarekipera ikabaforma mugabo ntibafunge gufunga umuntu bisigura ibindi bintu Ni ibintu kuko birenze. umu artiste umwe ashobora gukora kimwe kuko public irahari public irabona Yeah. namwe murabona la diaspora irabona sibyo rero iyo tubonye rero nk'umu artiste kuko Oleg ni umu star birazwi ko ari umu star mu Burundi arakundwa Yeah. rero nk'iyo tubonye rero nk'umu artiste nka Oleg apfunzwe azira ikintu tuba dutangura kwanaliza abandi Muca mwana ati none uyu uko babikora none uyu uko abikora ibi none uyu uko abikora none uyu uko abikora okay reka tugire ensemble yabo bose tubishyire kuri point imwe ku muntu umwe oya hari ikiba 4 contre 1 hari ikintu kimwe mudatahura ego nje kuva mba mu Burundi sindi umucamanza nta droit nize ngo menye amabanga menshi ya droit Ego. mugabo hari ibintu bikenya nzi muri byo umucamanza ari ngaho mu biro vyiwe nta mucamanza azohaguruka ngo aje gufata wewe no aba yicaye ngaho arindira umuntu aza kukwitwarira ego iyo ata muntu akwitwariye ahari ntazoza gufata umucamanza ngo ndafashe Oleg Oleg igihe agize bijya ntihagire umwitwarira nta mucamanza azoza kumushakira nta numwe adoza no gukora we arindiriye abantu baza kwitwarira abandi nivyo nzi ku bacamanza rero Oleg yakoze ibintu akaba azi ko yatatse abantu bakaza kumwitwarira baramwitwarira mugabo si vyiza kumwitwarira Oleg nawe nahawe kuraba ukuntu akora ibintu agapima kuronka amavyizi darengegwa ego sometimes darengegwa rero Natasha kubera yiyataka nta muntu n'umwe amwitwarira mugabo iyo pima akata ku muntu umuntu bukeye aramwitwarira sesa niho ubwenge bwa Natasha buhari ariyataka wenyene bon hama ore nuzenya wetu nawe ico yamurushije yatatse Yesu nawe yashoboka yatuye arindiriye ko tugomba kuri Yesu urumva yatatse Yesu nawe arindiriye igihe c'imperuka rero wetu arafise affaire na Yesu yeah mugabo anatanda kuko Yesu we ntaducira urubanza direct arashaka kudukilpabiliza mu mutima arungitse Saint Esprit tukagira culpabilité y'ivyaha tuba turakora mugabo ntiyaragera ko aducira urubanza kivunga mugabo ico gihe kizohera mu mpera y'isi aducira urubanza twese kivunga